Black Entertainer TV. Nongeye kuguha ikaze nanone we wahisemo kudukurikirana kuri ino channel yanyu canke yacu. Je tugiye kubana mu kino kiganiro ni wa muhungu wanyu n'ubundi nayo channel yanyu ni Black Entertainer TV. Rero uno munsi tugiye kurabira hamwe ivyerekeye Israeli hamwe na Irani. Mbega itandukaniro rihari hagati ya Israeli na Irani ni irihe? Hama kubera iki kandi Israeli na Irani baguma bahanganye umwanya wari wo wose? Kakwibutsa utarakora subscribe ko ukora subscribe, ugakora like, comment hamwe na share kugira ngo dukomeze kubana no mu bindi ibiganiro by'ahazaza. Twagiye rero kubera iki Israeli na Irani byama bihanganye. Mbega itandukaniro rihari hagati ya Irani na Israeli ni irihe? Tugiye guhera ku itandukaniro riri hari hagati ya Irani ndetse na Israeli. Ubundi abahinga bavuga ko uguhangana kwa Israeli ndetse na Irani kuguma gukurikiranwa n'ibihugu canke na politike y'isi yose. Bikavugwa ko Israeli yoba ifise igisirikare c'ubuhinga bukaze cyane, na cyane bo mu kirere, ibyo twokwita Air Force, mu buryo bwo kwikingira amamisire. Ngira ngo usanzwe ubona ko iyo bateye amamisire hariya mu gihugu cya Israeli bagerageza no kugwana kugira ngo ntizishike hasi, bakaziturikiriza zikiri hejuru ku buryo ata kintu na kimwe ziza kwigera zica. Rero bikavugwa ko Israeli yoba ifise abasirikare bafise ubuhinga bunini canke bukomeye cyane mu bijanye n'imigwanire yo hejuru mu gukinga ibyo by'ama misile, kandi bakavuga ko boba bafise n'ingabo zavyigiye zikomeye mu buryo bwo kugwanira mu mazi, kandi bakabigisha n'ubuhinga bwo kwihuta mu gihe urugamba rwoba rukambye. Rero ukabona ko Israeli isanzwe yiteguye ku mpande zose, aho ubona bisanzwe byakomeye cyane kugeza muno mwanya. Hama ku rundi ruhande nago, ubwo ndavuga ku ruhande rwa Irani, nabo bavuga ko bafise igisirikare cishi cyagutse kandi gikora cyane, baguma bakomeza gukora kugira ngo bagure misile zikomakomeye, ukabona ko babishiramwo inguvu nyinshi za cyane. Ati rero izo misile zikomeye ziba zitwa gute? Zitwa balistike misile, kandi ubona ko Irani ifise ikindi gitigiri cy'abanyagihugu canke cy'abantu kininiya cyane gusumba igihugu ca Israeli, kandi ko bivugwa ko igihugu ca Irani coba gifise ubutaka bunini, bigatuma kibanda ku kugwanira abenegihugu ndetse no kwagura ubushakashatsi kugira ngo bakingire igihugu cabo. Kandi bikavugwa ko ibyo byose bihugu uko ari bibiri, ndetse Israeli na Irani boba bashira imitahe minini canke amafaranga menshi mu buryo bugiye butandukanye, nko kwagura ibintu bagiye bitandukanye. Nk'akarorero hariho nko gukora ikoranabuhanga ryagutse cyane, ndetse no gukora amamisire akomakomeye ateye ubwoba canke arenze ubukomezi ayandi. Ukabona ko ari ibintu bagenda bashiramwo amafaranga menshi agiye atandukanye, gukora misile n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ariko bibanda cyane ku bintu bigiye ari ibyo intambara. Ubona ko bashiramwo inguvu ndetse ku mutekano wa internet, ndetse no kuri drone, bwa budege butagira abapilote, kugira ngo bagume bahagaze neza. Nubwo Israeli irongoye ubuhinga buhanitse cyane mu gisata cyo kugwana, bufashijwemwo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bitandukanye na Irani, kuko Irani yoyo yubatse uruhande rwayo ku giti cyayo gikomeye, ndetse
ibishira mu ruhande rwo kugwanisha misile cyane gusumba Israeli, kandi ishyiraho imigenderanire ikomakomeye ku ruhande rwa gisirikare ndetse n'ubuyobozi bwa gisirikare, aho ubona ko bameraniye neza hatangorane n'imwe wohava uhasanga. Bikavugwa ko iri gereranya twakoze ridashingiye ku mibare ya gisirikare gusa, ahubwo rishingiye no kuri buri gihugu kimwe kimwe uko gitegura umubano canke umutekano waco muri rusangi. Turakomeza n'ikiganiro cacu ubu, naho nkaba ngiye kubabwira ati none kubera iki Israeli na Irani baguma bahanganye? Hari impamvu zituma aya mahanga canke bino bihugu uko ari bibiri bidakomeza kumvikana. Hano nza kukubwira impamvu zine zumvikana zituma Irani ndetse na Israeli batigera bumvikana n'umunsi wa rimwe, canke bama bashaka guhangana imisi yose bakumva umengo bokwama mu bintu by'amakimbiraniire, bama mu bintu by'ingwano. Ubwo rero naje tugende n'icambere, ndakwinginga ngo utege amatwi neza, kuko ninaza kuvuga icambere ukagenda utumvise icya kane ni nkaho wewe uzoba wigiye gusibira. Ubwo rero twagiye. Icambere naco ni iki: itandukaniro rya politike ndetse n'inyigisho. Irani ifise inyubako canke ifise ubutegetsi bushingiye kuri Islamic Republic. Israeli nayo yama ibona ko Irani ari ikibazo gikomeye cyane ku mutekano wayo. Ndibaza icyo kintu muragitahura. Kandi nkanakwibutsa ko kuva na kera mu binjana Yesu hose akihari, muzi ko Islamu nabo no kwita abakirisu na rimwe barigera bahuza. Nkakwibutsa ko hano ndakubwiye ati Irani yubakiye ku mabwire ya Islamu, kabatuzi kandi ko Israeli nayo ari abakirisu. Rero aho oyihama hari guhangana bivuye ku mutekano wa buri umwe wese. Rero akaba ariyo mpamvu wamubona igihe cyose hari ihangana. Twagiye n'igikurikira tuje ku ca kabiri, naco ni ikibazo c'intwaro za nucleaire. Israeli yama ifise ikibazo c'uko hamwe Irani yoronka izo mbunda canke ubwo bushobozi bwo gutunganya ivyo bisasu vya nucleaire, ko ibara ryoba riguye ku gihugu ca Israeli. Ariko Irani yoyo ikavuga ati n'uburyo bwiza bwo gutunganya ukwirinda canke ubwishingizi bw'igihugu cacu, ntabwo twobikoresha mu kugwanya abandi bantu. Urumva aho hose uko ari habiri baguma baterana amajambo hagati yabo ati barose ibyo bikoresho bifise ubwo bushobozi, ntabwo vyoba ari ibyo kwirinda gusa, ahubwo vyoba ari ibyo byo kugandagura canke gusasika inganda mu bindi ibihugu vyoba bitumva rumwe. Mu gihe Irani nayo ivuga ati izokoresha ingufu zose zishoboka mpaka irose ivyo bigwanisho ruhonyanganda. Rero ati uko vyogenda kose ni ngombwa bazokora mpaka babirose. Ica gatatu ni intambara biciye mu bandi, proxy war. Ibihugu vyompi canke byose ntivyama bigwana imbona nkubone, vyifashisha ibirere by'ibindi bihugu, kimwe kikagwana kiri wabo ikindi kiri wabo, bigatuma uruja n'uruza rwo mu bindi bihugu ruhagarara canke rutagenda neza. Aho ubona uno munsi bisanzwe barahagaritse nk'ibintu by'indege mu bihugu bigiye bitandukanye, kubera ibyo bintu byo kugwana atari imbona nkubone, bigatuma abandi ubuzi canke ubuzima bw'abene gihugu buhagarara bivuye kw'ivyo bintu. Aho ubona nko mw'ibihugu vya Syria, Lebanon, Gaza n'ahandi, aho ubona ariho hava intambara nyinshi canke intambamyi nyinshi, bigatuma baguma baterana amajambo akomeye. Israeli ikavuga ko Irani ifasha imigwi iyigwanya kugira ngo bakomeze kugwanya
Israeli. Icya kane rero ari naco ca nyuma ni regionale influencer canke ububasha mu karere. Irani ishaka kwagura ijambo ryayo mu karere ka Mid East. Nimvuga Mid East wumve ko ari bya bihugu narimbuza aho hejuru bimwe vya Syria, Lebanon hamwe na Gaza. Umva ishaka kwigarurira ko karere, ivuge ati kano karere nakanje, ibe ihafise ubushobozi, ivuga ati hakujya kw'intwaro y'abami yavuga ati ngaha twebwe nitwe dutegeka, nitwe tuganza, nitwe tuvuga ijya nyuma. Rero Irani ishaka kwigarurira ako gace ku buryo ariyo izohora ivuga ijambo rya nyuma mwako gace. Nibaza ko kino ari kintu muriko murumva neza. Mu gihe na Israeli nayo ari igihugu gishaka kuba gifise umutekano waco kandi gikomeye, kandi na Israeli iri mwako karere nyene Irani ishaka kuba nkaho umengo yo koloniza. Rero bica biva ngaho bigatuma Israeli ivuga ati reka ivyo ntivyokunda, twe dushaka kuba turi igihugu cifise kandi dufise umutekano wacu, kandi twebwe tuvuga ijambo nk'igihugu nyene, twebwe abene gihugu. Kandi bo bakavuga ko coba ari igihugu gifise umutekano mwako karere k'ivyo bihugu. Mu ncamake si intambara ishingiye ku ngabo gusa, ahubwo ni intambara ishingiye kuri politike, umutekano mu karere, inyigisho ndetse n'ububasha mu karere. Ibyo byose rero ni ibintu bituma hano mahanga canke bino bihugu vyama bihanganye, nubwo bigwana ingwano atari imbona nkubone. Je twari kumwe mwa kino kiganiro Ntaside Wina nk'ibisanzwe, nayo channel yanyu ni Black Entertainer. Nkakwibutsa utarakora subscribe ko ukanda subscribe, ugakora like, comment hamwe na share. Ama wayikoze nkwibutse kuri umuntu w'agaciro, uri umuntu wacu, kandi ko wobandanya ugira commentaire hamwe na like kugira ngo dukomeze kugira umuryango mugari. Thank you so much. Ngira ngo naho ubutaha, murakoze cyane. I love you so much.